Flash TV, we shine to progress. Merci beaucoup kuba mumpaye akanya. Hama ku mazina nitwa Barakobeje Aho. Sanzwe ndi umu artiste w'umurundi acapisha amarangi. Hama mwiyi challenge ya Chapa Fresh narashoboye gushushanya iki gicapo mwari mwaduhaye. Rero jewe hakuru naribanze kuri background ndayishiramo ama element abiri novuga arimwo yerekana ibintu biteye ubwoba bivanye nibi bihe umukenyezi aba arimwo byo gusaminda gushika azoyivyare inyuma y'amezi 9. Rero background ya mbere igizwe n'amanoir. Amanoir rero nayagereranije n'umwijima. Umwijima uyu muntu w'umukenyezi wari we wese iyo amaze gusama imbanyi akiyumvira ububabare azogira acabona ko imbere yiwe hari umwijima mu bihe bizoza byo donc kuva ku itarike ya mbere atanguye kumva yuko munda hari impinduka acatangura kumva afise ubwoba. Hama nongera ndacapa na tonnerre, donc naracafye intuze novuga umuravyo. Umuravyo ni ikintu giteye ubwoba ku buryo umuntu wese iyo nk'imvura iri kwigwa abonye umuravyo acatangura hariho n'abaca bazibira amatwi nkuko kugira ngo uze kuvuga batumva. Rero umukenyezi iyo amaze gusaminda bivanye n'ihindagurika ry'umubiri kujya kuntu usanga ashobora no kugwara n'ibigwara tahora gwaye akaribwa akagira gute akamererwa nabi gushika kuri kujya kwibaruka kwiwe. Nabigereranije ni background nashoboye gukora ngaha. Nukuvuga yuko ariko nubwo biruko izi background uko ari zibiri umuravyo wumva umuravyo iyo urabije uza gutanga imituragaro. Iyo mituragaro nayo iza iteye ubwoba bigatera ubwoba abantu bayumvise twebwe tuba turi munsi y'ijuru. Rero nico gituma nashimye gushiramwo iyi ntuze kuko hama rero mu kuyishiramwo iyi ntuze nubwo nayishizemwo naciye ngira ko mvuga nti kome uyu muntu twacafye yibarutse agaca muri ibi bihe bigoye byo kubona umwijima imbere yiwe ntabona neza ikintu kizova muri grossesse yiwe. Nabigereranije n'umwijima kuko arashobora no kuja muri ecography abaganga ba specialiste bakamubwira ati munda yawe hazovuka umwana ari normal mugabo ugasanga havutse ikimuga cyangwa hakavuka ibuye. Rero kubw'ibyo kubera uwo femme yashoboye gutraversa ibihe bigoye by'imituragaro byo kumererwa nabi ibiki kuribwa, novuga ati ni nko kumukeza kubera yashoboye gutraversa ibi bihe. Iyi dese umva nayikoze nkamwe avuze ati ndayimuhe niko je no yimusigurira ko bari nko kumukeza kubera yashoboye gutraversa ibi bihe bigoye akibaruka atangorane n'imwe. Kandi ikindi naco ego abakenyezi baraca mu ibi bihe bigoye kandi Imana yaravuze ati uzovyara urusha. Mugabo iyo bishitse bakibaruka bakaja kwibaruka bikagenda neza bimara akanya gato. Donc umukenyezi atagize ubwoba ibi bihe bigoye nubwo bisuriranya kuri we iyo atagize ubwoba imbanyi ayibaruka nko mu kanya kumuravyo urabije. Nuko rero murakoze nico nashatse kwexprima muri dese yanjye. Murakoze ko mu mwanya. Hanyuma jewe Jules Cardin, logo yanje ni Cardinal Art. Iki gicapo ni ifoto ya Ozi. Background nagize mu bice bibiri bisigura umwijima n'umuco. Bigombye kuvuga ukuntu umuvyeyi aca mu bihe bigoye akagira amagara make akaca mu bintu bitameze neza bisigura umwijima. Hanyuma akagerageza uburyo bwose mpaka ikibondo ciwe gishitse ku muco canke kuri réussite mu buzima. Nuko nashatse kubigereranya bivanye n'umwijima n'umuco amagorwa ni n'amahigwe y'ikibondo ciwe aba yibungenze. Yego nuko murakoze cyane.
Bon après-midi. Nitwa Marie Grace, nom d'artiste ni Gagar. Hama destinashatse kugira ni Ozi. Hama i background ya noir, nayihisemo nka decor. Hama iki giti kidezinya Ozi. En fait, sinafati yuko Ozi acibungenze yaribarutse umwana. Kandi umwana ubu bon aramaze gukora ikosi cyane. Iki giti nakigeranije na Ozi. Hama branche ya mbere ni umwana wiwe ujya mutoya. Hama turazi ko Ozi afite abana babiri. Uwa mbere mukuru namugeranije ni branche nini imaze kuboneka cyane mu bantu. Hama ino lumière kuno kwezi gusobanura urukundo bafitanye entre yabo. Aha nuko twe turi ngaha uyumviriye abartiste barabizi ndibaza. Umuco w'ukwezi uramurika kino giti inyuma. Donc c'est la mort iba relié entre yabo n'abana biwe. Hama aya ma étoile asigura la famille ya Ozi, abantu bamukunda. Voilà, c'est tout. Merci. Bonjour, nitwa Vagumye Tony Gaël, élève du lycée du Saint-Esprit, 18 ans. Iki gicapo nkuko mubibona ni Ozi. Hama jewe naciye kugira ngo nshobore kumeta en évidence le portrait, naciye ni focaliza cyane kuri background. Kuri impamvu nagize amabara abiri atandukanye, le rouge et le noir, ni kugira ngo nerekane batabibona neza, kugira ngo nerekane la joie et la douleur ziri muri période yo umugore aba enceinte yose umwana. Hanyuma amashugwe nerekanye yuko yari kwerekana yuko même dans les moments de douleur il y a la vie. Donc nubwo ibintu byose yaciyemwo, ingwara yagwaye, ama hardships yose yaciyemwo, hazovamwo ikintu. Kuko turazi yuko nubwo un terrain iba yarabaye brûlé, hanyuma amashugwe arateba agaswa gakura. Hanyuma les bulles nagize autour, c'est la décoration. Yari juste kugira ngo nongeremwo un peu plus de couleur, de comment dire, vivacité. Murakoze. Amahoro mwese. Hama ku mazina nahawe n'abavyeyi nitwa Ngenzirabona Simon, ariko izina ry'umwuga ni Ngenzi Art Pencil. Hama nkuko mubona kino gicapo canje, twahawe gushushanya Ozi Irakoze. Iyi background nongeye ko yishugwe, nashatse kwerekana yuko ubuzima bw'umukenyezi twari dukwiye kubwitwararika, kuko ni ikintu gihungabana mu gihe tutamwitwararitse. Nishugwe icyatumye nshira kuri no shugwe, ishugwe cyo ni ikintu icatwitwararitse buri munsi nyaruka kononekara. Cyo gituma naciye nshirako ishugwe mu gutanga iyo comparaison. Urumva yari nka message nashatse gutanga, si kuri ntihoba kuri Ozi wenyene, ahubwo twari dukwiye twese kwitwararika ubuzima bw'umukenyezi cyane cyane yibungenze. Hariho ibyo turamaze gutera intambwe muri ville ho, ndashobora turamaze turabibona nk'iyo dutonze ku murongo ku mabisi babonye umukenyezi yibungenze ko bashobora kumukikirizamo. Kirya ni ikintu kimpimbara gose. Merci. Haleluya. Nanguranye haleluya kubera ko harimo amajambo y'Imana, kandi nabonye abari ngaha benshi arabemera Imana, kandi na Ozi arayemera ndavyibaza. Aho wanashaka iyi verse biblique nasideko iri muri bio yiwe ya Instagram, iri ivuga ngo kumenya Imana nibwo bwenge. Navuye ntohoza izina ry'umwana yitwa Cory. Cory ni ubikuye mu rurimi rw'iki Irlande bisigura valley, umwonga. Umwonga rero murazi imisi yose umwonga buri hagati y'imisozi ibiri. Aha rero naho
nafashe ko iyi shusho iri ngaha yobonwa nk'umwonga, donc hagati y'ubuzima bubiri, ubuzima bwa mbere bw'ivyo yaherukamwo n'ubuzima bwa kabiri bw'ibanga agiye kwakira ry'ubuvyeyi. Iryo banga rya mbere naryo rero ry'ubuzima, iryo banga ry'ubuzima yahoramwo, murabona hariho illustration y'umuntu ari we Ozi nyene mugabo adacafye nk'uku, bitaboneka nk'uku, afise ishugwe bita rose. Twese turazi ubwiza bwa rose, iroza twese turazi ingene riba ari ryiza, mugabo mu kuba ryiza kwaryo kose riba rifise n'amahwa. Mu bihe vya kera umuntu yabona Ozi ku ma TV online niki, ari umukobwa arondera, nibaza ko nk'umwigeme hariho ibintu byinshi yahura navyo byari bigoye kumbure, bitari byoroshe ko abisihomonta. Hanyuma harakurikira ubuzima bw'umugisha mu mwonga, urazi uba wageze mu mwonga, mugabo kandi ntibiba bisigura, ntibiba biri confirme yuko ushobora kujabuka uruzi. Haba hariho ibikoko, haba hari iki n'iki, haba hari umwijima, ari nabyo bibonaboneka mu mafoto, mu ifoto twari twaronse. Hanyuma hariho ubuzima bukurikira, ubwo buzima bukurikira nabwo ni ubuzima bwo kuronka umwana, kandi murazi umwana n'umugisha. Tugiye kuraba dusanga duhereye kuri iyi chevalier, iyi cadre, y'iki niki y'abagenda ngaha, kamera iki yadufata, byose byakozwe n'abantu bigeze kuba abana. Naho bien sûr hari ibintu bibi bishobora kuba bikorwa n'abantu, iciza cyose gihari kuri inosi n'Imana mu kugira ngo igire icishikana ku isi nk'isezerano yabicishije mu mwana, aravuka hanyuma ubwo buzima burabaho. Ibyo rero byose ndabifatanije na ya verset biblique iri muri bio yiwe, nibaza ko ikintu urinze ugishira muri bio n'ikintu uba wiyatasha ko cyane. Par attaché haza ikintu kimeze nk'igufuri kuboha, ni ukuvuga aho byose byugariye, aho byose biri nk'ishingiro. Nico gituma kuri ya gufuri umwana ashaka mubona ko risanzwe rirumije kandi atanurufunguruzo ruhari, nahasize rya jambo umuntu ashobora kugira nk'urufatiro kugira ngo ubwo buzima bwaba ubwubu, bwaba ubwo mu gihe giheruka, bwaba ubuzoza, bushobora kumufasha kugira igicapo no kugira urufatiro rw'ubuzima. Murakoze. Premièrement, enchantée. Hama, nukuri kumara mu histoire yanyu mwese, ça montre ko muri artiste. Kubera harimwo iyo foto ni wanje actually, ni wanje. Ndayizi gose maze umwaka ndayikoze, mugabo c'est comme si ndiko ndayihoviva, kandi ndiko ndahoviva biga bihe narimwo nibungenze. Kubera ukuntu mwacafye meaning y'amafoto yanyu, nukuri mwese muri the best. Numva nshaka kurira kuri ukuntu wagiye murasigura amafoto, usi muri intelligent, sinzi ico novuga. Merci kwanza kuba mwarahaye umwanya ifoto yanje mukayishamwe ubwenge, ko yonza gusana natanze ifoto yanje abantu bakayicapa itagira ikintu kimwe kiri behind, juste gucapa gusa kugira ngo uronke amanota. Je ndakunda gose les histoires, kuri ko duca kintu agikoze kubera iki, ngiki cyakwinspiye, ivyo byavuye he kugira bigira uko onye, pas juste gucapa ko abantu bose bazi gucapa, mugabo gabwe ngo kugatingira ncape ikintu shobora kugisigura imbere y'abantu nkakivuga ati nagicapye ku unye, peu importe ko wakigize, mugabo l'histoire iri behind. Mbona amadesta tage baradashobora gutaruka ikintu bacapye, mugabo igihe histoire iri behind, iga art niyo ibiri strong. Hama ibisigaye nibaza mwese murakazi gusa cyo navuga c'est vrai murarutana ko biravana na experience umuntu amaze mu byo kintu cyane ariko arakora, ariko gucapa nibaza ko ari ibintu umuntu ashobora kuyiga kubivanye n'igihe igihambaye nubwo bwenge mushira muri no gukunda dabavye umuntu mukora, ubwo bwenge mu bikorana ko gushaka mu bikorana. Hama naho to wa mbere no munsi uzo wa mbere ejo, uzo wa mbere higeje, uzo wa mbere mwakuze. Ikibi no gucika intege kumva ngo no musi sinatsinze ce biguca intege, uvuga ati ubyo muntu kuri d'abord ntiyacaje neza kundusha, kuri ki yatsinze, d'abord uza kugutera inzigo, gutera umutima mubi wo kwankujya muntu, kumujuja, kuvuga nabi.
wofumura bati mbega kwiki yansinze yandosheje iki ndamwigire kwiki kugira ngo nanje we ejo nzomurute canke nzobe the best kumurusha hama ejo nzembe mu artiste akomeye nk'abandi turatwumva bacapa nyine bacapa cyane ndashaka gushimira aho kuri idea yagize yarabiyumviriye naho tutsinda vraiment umushimire ko deja yarayumviriye kuha agaciro icyo bintu mukora ayo matana yiwanyu kuko sinavuga ngo ningona abantu bose biyumvira guha valeur umucapsi kuvuga ati ndaguhe meme na samire yiwanje utacapse jewe ngo mvuga ati ntablongera ngo manike mu nzi yiwanje donc kuno kumushimira ko yavyumvira ko amafaranga yibagira sohore ni umwanya wiwe amaide yiwe ari gukora ibindi bintu nandi ndamushimiye hama jewe ubutsinda cyangwa udatsinda ndayemere kubagira ka emission kanyu abantu babamenye naga promotion abantu ni bakumenya hose bizoguha pression kwa améliorer ibyo uri kurakora ni wabona bakumenya abantu igihumbi barakuravye mugabo barabona ka erreur wagize bizotuma uvuga ati abantu barambonye reka nkore byiza kurusha ivyo nagize nibasura kumbona bazombone sigaye ndi ubundi muntu hama courage mwese hari abantu benshi jewe nzi babayeho kubera gucapa benshi vraiment warashimara aba boss ko juste gucapa numwuga nimba mubikunda ni myuga hindi myuga yose kanshobora kugukiza muze mubikore mubikunze madame je t'encourage uri wonye n'umukobwa muri ahose je t'encourage capa neza actually capa neza cyane mwese mucapa neza mugabo turi muri mars courage nzokubone mwaka usigaye ukade hama nzovuga ati yarigeze kunchapa musomo nishimye abantu ko bigeze kunchapa mwese courage hama cyane tsindimvero ndagyohewe cyane kwibona gusa kuri izi zose mba ndyohewe merci twisunze amavote yatanzwe n'ubwo ngiye mu rajya hagati yanyu habaye decision finale habaye decision finale ariyo bagomba babashikirize hanyuma kandi twakoreye n'indi parti y'umuntu bacabye akagerageza kuraba akoresheje nayo kwari kugira uboneka abantu bagucafa ibintu bikeneye kurinda ko umuhinga cyane rwose ngo uvuge ngo narabyize urashaka kujija alien sale da microscope urashaka kubatanya ariko nawe nyine uza gusanga byagiye gutora bitari kure cyane rwose n'ibyo mwebwe mwe nyine mwagiye murajijana hagati yanyu so reka programme hanyuma ibintu byo kwanonsa batsinze ntabyo menyereye bon nkuko nabivuze kare mwese murazi gucapa mugabo hahiganwa benshi agatsinda umwe watsinze ntibisora ko barusha gucapa tato ko barushije amahigo no munsi canke hariho utuntu tumwe ngira ngo yagiye abarusha murashaka kwegerana après ukabwira ati mukabwirana ati mbega wiwa bigize gute canke kubera ko bafitse baratandukanye aho usanga zigusiga neza aho usanga zigucapa neza ibintu neza nibaza ko mwigisha hagati yanyu bon washoboye gutsinda tugerageje kuri amadessin nababwiye ko d'abord yose afite signification nziza yose ameze neza mugabo competition ni competition kandi iyo uje kuhiganwa bitegurira byose gutsinda no gutsindwa kugira ngo ntugende ukomeretse kwiyo uje umutwe harimo gutsinda gusa ugatsindwa urakomereka ku mutima bon washoboye gutsinda umusore yitwa aho barakobeje félicitations tuhaguruke ego evre yiwe ni iyi uyu niwe yashoboye gutsinda yacapse iyi oui félicitations
Voilà, félicitations, na courage. Hama wa kabiri ni Yishkaramu. Félicitations. Yish. Nakadese kawe tukazanye. Desa yiwe niyi. Antwabona ko bose babizi. Gusa nyine ntibashaka kuba mbere bose. Yish, félicitations. Urazi kuzi gucapa. Ingo badufoto. Yo. Uchunzibire sura yanje. Félicitations. Hama wa gatatu ni Marie Grace, mademoiselle. Félicitations. Station yiwe iri ni. Félicitations. Mais un peu payé ingénieur. Thank you. Hama wa kane ni Simon Ngenzi. Félicitations Simon. Voilà. Ingonga hamo bandi. Hama wa gatanu ni Tony Gael. Félicitations. Dessin yawe ibi. Snawa enveloppe ya? Sorry. Enveloppe yawe. Okay. Hama wa gatandatu ni Gakiza Jules Cardin. Félicitations mwese. Mana dessin yawe. Enveloppe yawe. Voilà. Donc bigenze. Cheki nababwira nuko ntimuceki intege batatsinze. Ntimuceki nabivuze mushaka kudatsinda umunsi mukazotsinda ejo. Twese mu byo dukora twaratsinzwe rimwe kabiri gatatu mugabo rafete kudaheba kuguma ngira determination kumva ko biranse uyu munsi mugeje nzogerageza kandi biranse kandi ejo nzosura kandi ngerageze namambwira abantu ati yukora ikintu ufite determination yuko kizokunda yuko uzotsinda un jour uzotsinda umunsi n'umunsi uzotsinda mwese ngaha murazi gucapa vraiment je nababwiye ko mwese murabizi en plus mufite ubwenge igikuru no gukunda d'abord ibintu ukora kwiha umwanya kuvyumvira kwigira ku bandi no kubaha abantu abagenzi bawe baguhaye opinative kino kintu kimeze unye canke gihindure urashobora kuba kumwese ngaha murafite ubwenge tuvuga ati maybe kinyambwiye nico reka ndagihindure ndabigenza uko hama ibisigaye mwese courage félicitations ku batsinze bwese d'abord mwatsinze nuko musa mufara kwa bambere mwese ubwa mbere ndishimye cyane kuba narashoboye gushika muri iyi finale ya Chapa Fresh Challenge. Novuga jewe Ozi nahora ndamubona ku marezo muri Siren Vibes akora ibiganiro nyene hari gihe mpora ndabikurikirana naronsa kanya. Rero kuri uno munsi uri hejuru ndishimye cyane kubona narashoboye guhiganwa nkakoresha inguvu nkizo nakoresheje kugira nshike muri demi finale no muri iyi finale kandi nkaba nsinze. Numva nishimye cyane bimwe bitagiraho bigarukira kuko bituma ngira inguvu cyane. Hama jewe sinaserutse ku giti ciwanje gusa nka Roni dusanzwe dufise brand bita Kuziko Burundi
y'aka karogo ariko novuga mu bayitanguje ndimwo kuko je nsanzwe nize Ecole d'Art Igitega rero ibintu byo gucapa numva ndabikunda cyane rero maze kuba ndabikunda cyane ntibiherera mu ibi gusa by'amatabro turakora n'izindi service nk'ama dessin anime ibintu byinshi kubumba n'ibindi byinshi iyo page no kuzikiriko hose ku mbuga kuri Twitter Instagram n'ahandi rero nkuvuga je umunsi n'umunsi numva nishimye cyane kuko novuga ega amahiganwa nahora ndayajamwo mugabo kandi nkatsinda mbere wanashaka mugabo no munsi naho binyongeye ingufu zo kumva no kunda kurundi gwego kuko naranayikubitiwe kuva nkiri umwana muto bavuga ati umwana capa ntagira ubwenge ariko mbona no muri za kaminuza narashitseyo kandi ngira ndayiheze nuko murakoze cyane birashimishije kubona twariyumviriwe kubera ko hariho na parti yaba ngati yishwe mamaze guhiganirwa y'imyo kwirukana na $100 mugabo si ukuvuga base urumva amahera aguma akenewe kandi urumva mbonye opportunité ifako ndayisezisa ariko haruhande y'ivyo nk'umwe mu bantu bashobora kuba batanguye ibintu bimwe kera nko gucapisha ikaramu iki ndaryoherwa iyo mbonye industrie yacu natwe hari abantu bariko baratwiyumvira ko donc turetse n'ibyajewe nkayisha ikaramu ku ruhande rwanje jewe nanje nk'umwe mu bakumbure bari imbere y'abandi mfise abantu benshi bankurikirana bambona bamfata nk'akarorero rimwe na rimwe birankora ku mutima numvise ko hari umuntu yatwibutse ma participation aussi hari aussi nanje kwiyumva kwibona nk'umu débutant kugira ngo ngumane esprit yo gukora yo kuguma ndeveye gushika kure kugira iki niki ico no kwemerera nuko nka bimwe mu byo nshoboye bamwe badashoboye nk'ivyirangi ivyo nivyo ntashoboye jewe ndibuka ko negereye Aroni cyane naje kandi n'ubu nkaba ngiye kumwegera ni donc ibintu bihari biri magiranire ibi ntabwo ari intambara ibi ni kugira ngo byandike histoire kuri parti y'umwe wese umwe wese arafise icyo azovuga ati naragiye muri ibi ndatsinda naragiye muri ibi ndatsindwa ndibuka hariho igihe Aroni sinzi ko avyibuka twigeze kuza i Bujumbura tuje guhigana tuvuye ku ishuri kandi omenga twari tunatorotse tuje guhigana i Bujumbura tuvuye Igitega no kuvuga uvuye Igitega nta ruhusha wasabye urenze intara zishika kuri zitatu urenze Mwaro urenze Igitega plutôt Muramvya gushika i Bujumbura hanyuma ico gihe turashika ntitwatsinda tuvuye na ntitwatsinze gusubira inyuma twari twizeye ngo turatsinda basa hanyuma turonke n'itike yo gusubira inyuma nanye biratugora hariho umuzungu yari yarabijejwe natwe agafaransa tuvuga ati miduma turimo ati mbasha kumujya tumucora gute si hamwe h'ibitsutsi nyene hanyuma turagira utinyuka araturihira amahera y'itike tuca dusubira ku ishuri ata abantu babizi biza abanyeshuri amabanga yacu no mu akadere twarahasanze turamupanga turamubwira ingene ibintu bimeze urumva rero ni umwe wese arafise une partie yo kwandika histoire mu buryo ubu canke buriya nta histoire ishobora kuryoha hari ahantu wagiye uratsinda bisigura rero ko mu mwaka uzanzobandi rero bon ibe motivation kuri umwe wese kandi turagize Imana ko tugize Imana n'uwabaye wa gatandatu wese aza kugira icyo atahanye ibi ni ibintu biza kuturyohera tuzaza kwereka abavyeyi ati twakoze ni ikintu gitoyi mugabo kirahari ntahanye kandi kirahagise quelque part n'umwana wanje yahezuma ko ibintu bya YouTube bitavako n'umwana wanje azobona yuko papa kuri 20 ans atari yicaye 18 ans 19 ans yuko yari physique ntari busy naco ni une inspiration ihari à long terme ndabashimiye